Abagendesha imiduga yunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Ruyigi bavuga ko batoroherwa kuva aho leta itanguye gukoresha uburyo bushasha bwo gutanga igitoro ku masitasiyo hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bwitwa igitoro pass. Ubwo buryo bushasha umushoferi wese aba yandikiwe amaritiro azokoresha mu ndwi imwe akagaruka iyo ndwi iheze. Naho biruko bamwe muri abo bashoferi bavuga ko baheruka ico gitoro kuva ubwo buryo bushasha butanguye. Ikasho umuntu aba yandikiwe litiro kanaka azokoresha mu ndwi, iyo ndwi iheze iyindi bikwirukira ugacoronka igitoro. Bamwe igitoro duheruka kunywa ubwa mbere gusa tuva bicugururwa, nk'uko uvuga je mperuka kunywa igitoro itariki 10 z'ukwi11 kandi urumva nari mfise ivyangombwa vyo kunywa ico gitoro. Abo banyagihugu bamenyesha ko ku kubura uko bagira baheza bagahiga ico gitoro kuri magendo bakakigura amahera y'umurengera. Turohomba ni runini cyane mu gihe litiro kuri station igurwa 458 ugaca ukibura kuri station ugahita kukigura kuri magendo ugacugura litiro 12,000 birumva deja ko harenga ko ibihumbi hafi 5,000 na urumva ko uruhombo nyine ari runini cyane. Muri kino gihe abo banyagihugu basaba bashimitse leta gutorera inyishu ingorane barimwo mu maguru masha.